terminée. Ma vie, il ne veut que mettre fin à ma vie. Il ne veut rien entendre de ma vie. Mais c'est Dieu qui prend soin de ma vie. Donc je fais tout ce que je fais de ma vie. Je suis motivée, démotivée. Je suis motivée. I keep going higher. Je suis motivée, démotivée. Je suis motivée. Higher than higher. Je suis motivée, démotivée. Je suis motivée. So higher. Je suis motivée, démotivée. Je suis motivée. I'm the killer, you can block me. The guru ivyatumye nkavyukara. Ico wokora cyose you can never be me. Nagase kubw'amavuta ya ruhira. Abasi baratera amabuye bantera. Ndayegeranya nkayagira fondas. Oya ndashigikiwe ntunyitege gutemba. Aho gutemba nduza amababa nkaguruka. Higher, everything I do I let it up on fire. Bless everybody I get to inspire. I can never disappoint you, I'm loyal. Music and fashion I said about higher. Higher, higher, higher. On m'a fier de toi. Dès lors, ma vie a changé. Higher. Dès lors, Meili déterminée. Je suis motivée, démotivée. Je suis motivée. Je suis motivée, démotivée. Je suis motivée. Je suis motivée, démotivée, je suis motivée. Je suis motivée, démotivée, je suis motivée. Everything I do, I light it up on fire. Blessed everybody I get to inspire. I can never disappoint you, I'm loyal. Music and fashion, I said about higher. Everything I do, I light it up on fire. Blessed everybody I get to inspire. I can never disappoint you, I'm loyal. Music and fashion, I said about higher. Parce que you need to ride. Some Kawasaka, you better hit a line. A pity comes once in a lifetime. Better be eyes on the side. Love is a basic, you need to ride. Some Kawasaka, you better hit a line. A pity comes. Meili rirakura en tant que umuririmbyi. Hama rero umva maze gushikanga habari banzi hariya nka Meili. Cyabigenda birakura gutyo nyene norohereza bari bari hariya nabari ngaha kugira ngo bamenyereho nka Meili kugira bose bitore. Wowe uri kurakurikira Radio Isoko FM muri kano kanya ntibikunze kushura kumubona ikibiriraho ariko nkumenyeshe ko aberewe cyane. Araberewe cyane kuva hasi gushika hejuru biraboneka ko ari Motivée. Nawe nuko ubwiza nawe atari kora kubona ubwiza ja mu bundi urakoze. Ngire nce muri make ku bikorwa vyawe agiye uradushikiriza kugira ngo turonke umwanya uhagije wo guhagarara kuri ibi vya vuba ariko kubera ari ryambere uje muri no samirizi Isoko FM bamenyereho Meili nka novuga nka CV mugabo mu bijanye n'umuziki gusa twarakumenye cyane ku ndirimbo yawe Dukate ariko imbere yaho warakoranye na Big Face indirimbo Insolite aho wafashe icitabirizo ko batari bakuzi ko ari wewe urashobora gucisha ko gatoya gusa akajya kitabirizo kugira ngo bavuga ati Uja flavor yuzuye ama Insolite. Yes. Sagiye. Uja flavor yuzuye ama Insolite. Ni amavunda bandikiriket. Mureke kwitamburira kankimene. Insolite gabanya Insolite. Insolite gabanya Insolite. Gabanya Insolite. Kama kawaida. Nuko rero reka tubandanye kuri Dukate tubigaruke ko kurumva niyo twatangiye kubona ko neza na neza mbeka hajya ngo mwakatike umuziki Dukati korosi Dukati umuziki amatura urabanzanya no kuri Nobody kumwe na DJ Paula na Afro uririmba wongera ukagitinga nko mu Queen Video cyangwa Video Vixen ni nayo ndirimbo twatangiye kubonamwo amasanamu imbere ya Dukati yego mwarabandanije kuri Meili kuba sanzwe babibona neza kubacijya nino barabona ati uno n'umuririmbyi kazi aje atavyorosha mu bigeme aje kandi afise n'indi style y'umuziki w'abarundi kazi novuga ati yisangije ni ikintu ciza cyane kugira identité ngaho turabandanya no ku ndirimbo yawe Pampana titre yatumye benshi bibaza ico bisigura abandi nabo bati uwo mwana azotwica azotumara bishure
hajya pampana gisigura iki pampana niko akundumva muri bafre guma bi pam 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 urana kujya nyene kujya uburyohe bwo muziki utaba ufise ingene ubusiguro kumva nyene ibintu biguma bipampana nyene kandi noneho pampana bisigura ati reka turyohe reka dusambuke reka tujya it's fun yeah. Urabandanye rero no ku ndirimbo arabesha indirimbo mbere wahariye inguvu zidasanzwe gushika naho imbere kuyisohora uyigirira launch bituma abatari baki bashobora kumenya ati wow haje undi muririmbyi mushasha aho nyene duhagaze kuri aho nyene hajya ku launching indirimbo mu gihe warayiteguye mu gukayisohora abantu bakoranye bifasha iki ku muririmbyi no kuri iyo ndirimbo bwayo Waje ahani nako ndimenyekanisha kuko dukateye kuri jewe na nese check sound ama arabesha ndavuga ko ari yo yanyugururiye umuryango rero kugira ngo uwo muryango ndawugurura ifoko nemvita abantu ati murabona aha niho ngiye gukorera ndagomba ko mushigikira nimenyekanishe imbere y'abakunzi b'umuziki ndundi imbere y'abajournaliste imbere y'abankuriye n'imbere ya famille rero navuga ati reka babibone ko ngiye gutangura sino lancement officiel iratuma nababandi batarasanzwe bakurikirana ibikorwa byaba babiboneraho yes I n'indirimbo mbere yakigirana amahigwe yo gutahukana ikibanza ca kabiri mu higanwa rya Isanganiro Award ku nshuro yaryo ya 10 imbere yaho haje indirimbo kora ya Bface nyuma yaho haje indirimbo injyage ya Emery Sana ku muririmbyi atari bwarenze umwaka n'ibindi birebire cyane mu muziki byaguhaye insiguri yihe haraho bisana na kwa kugira launch ya video cyane nibaza ko atabisana kuko n'abatahigize no bako barose amahigwe yo kugitahukana ariko nibaza ko ari indirimbo yaryoheye benshi yashitse ku mitima ya benshi kandi ni indirimbo ivuga ku buzima dusanzwe tubayemwo nta muntu numwe ndibaza atabeshwe canke atabesha rero urumva kumva yuko indirimbo irimo amajambo umuntu abakeneye kumva ifite na message mu bintu twa dusanzwe tubamo nyene byaratumye kuko ndazi ko baraba indirimbo ikivuga bakaraba amasanamu donc barayitondeye kandi biravye amasanamu yari meza n'indirimbo bwa akaba yari nziza n'amajambo yanditse neza hajya ubutumwa muri make nibyo ni ibintu byo muri kahize gato ubutumwa ku utashoboye kuyikurikirana ari attentif yosigarara muri arabesha n'ubuwe indirimbo nkuko mu byumva titre yayo ni arabesha nyene ivuga ku mukobwa yahenzwe n'umuhungu bivanye nuko bari mu rukundo hama mu nyuma umukobwa aza kumenya yuko umuhungu yamubisha nyene kumbe yamuvanga n'abandi ego havuye indirimbo arabesha mu buhinga bw'ivyuma turibaza ko bamaze kuba bayibona hanyuma dushiremo arabesha twiyibutse gato hanyuma tubandanye n'ibikorwa vya Meili kuko ari ku kivi mu gikoni ntavayo no kuvuga byo kutunyoteza wewe ni bye bye ntibirimwo baby narira ragukunze mbega ibyarukundo nuko bimeze sinibaza ko vyoheze nilikupenda kunipenda nilikupa penzi langu nalia najuta nalia ni moyo wangu Give me love, don't waste my time with your lies. Man, be my love, give me love, don't waste my time with your lies. Bimesuko iyo muwonye umutima urasimba mitanibuka bya bihe byiza twabaye mu cewe na wewe nawe ndimbona ni wenyene mbona iwanje wari ubwugamo butaba nakwiye ataco nisigarije ariko birangiye mu kwicuza nuko bimeze sinibaza ko vyoheze nilikupa nukunipenda nilikupa penzi langu nalia najuta nalia na moyo wangu pole sana abantu mwese mwabeshwe igikuru nuko mwabikaguye mukabimenya ubundi bwobwo ni kenshi usanga byabigoye ko ata muntu abeshwa warabandanije kandi n'indirimbo wise nampenda
nampenda Mwambie nampenda. yo nampenda Mwenzako nampenda kabeza. Indirimbo yashoboye mbere no kuvugisha abatari bake, bibaza ko babibonye. Ariko kandi n'indirimbo irimwe ubuhinga, ukaba mbere wanaretse no kuyikorera amasanamu ino mu gisagara uraduga ruguru, kimwe mu kintu cerekanye mbega igihugu gifise ubwiza nyabaki, turetse aha mu gisagara benshi bamubashikira, rero ibintu vyiza cane. Namupenda rero kubera niko kanya twe tukuronkeyeko, wari bwaze ngaha abakunzi ba Radio Soko FM batahure byinshi kuri Meili, maze babandanye bagufollowinga bagushigikira batahura n'ivyo uririmba. Namupenda iciyumviro cavuye hehe, bibandanya gute gushika naho uvuga uti oya ni ngombwa nyene muri studio hanyuma ndayikore, kuko nta kuntu baguma ndabihisha. Ego bon, nibaze indirimbo kugira umuntu yandika abafite inspiration, bivanye nabo tuba tuganira nibiba byaratubayeko. Rero nampenda ivuga ku mukobwa yakunze umuhungu ariko bikamunanira kwimubwira, bivanye ko mu mico yiwacu kuva na kera narindinde ko atamukobwa yubaka kubwira umuhungu ati rero burya je ndakunda, nimiburi wapfa umubwira mugenzi wiwe canke ugatuma ukaraba ingene ubigenza nambaraga kete ubwira umugabo utabimubwiye. Rero ego hama ahanini gituma nagiye gukora ruguru ari kugira nerekane muri yo mico nyene kuva kera, kuko uravye ivyo ngaye Bujumbura canke ivy'ubu turimwo ubunye washanije mafu nyene arabimubwira ikiba kikaba mugabo yarivuze. Ego donc ahanini ari kugira ngo ngaragaze umuco w'ikirundi ukuntu vyari bimeze no kuva kera, no kukuntu bikimeze atari abo nyene usanga bubahuka nyene. Ego Okay, vyiza cyane. Kumbure byumvikana ko ugenda mu kibanza c'abandi benshi ukabavugira, naho bitaba byarakubayeko. Tubwire turakumenyereye cyane mu makahoke aho mu minsi yahera, kandi turibaza ko biri mu bintu vyagize ico bigufasha kugira ngo Meili abe Meili kino gihe. Kuwundi ariko arumviriza asanzwe kumbure akora kahoke nk'ahantu kanaka ariko akaba afise indoto yo kuririmba, hajya kahoke ifashiki umuntu afise indoto yo kuririmba canke asanzwe ari n'umuririmbyi. Bon, ndibaza irafasha kumainteninga ijwi ryawe, kuko urumva nkatwe artiste barana ko nimba duboneka mu biteramo rimwe rimwe urana ko tutabironka na kenshi. Rero ahanini birasaba yuko muri kora ugira ama travail kugira babafana basanzwe bakunda ijwi ryawe nyene bagume bumva kanovera k'ijwi ryawe. Rero amakara ukarafasha muri travail, non seulement buriko urakora ujwi mugabo urongera uronka nakanoti, bikanagufasha kugira ngo ubandanye produire za ndirimbo zawe hamwe uruteba muga kanoti kinjira bikaca bikoroheye. Uracabibandanya ubibandaniza hajya nyene canke nimba ukibandanya ubibandaniza handi? Ndabibandanya ariko nuko umwanya nyine mbangiye bivanye nuko hari ibindi bikorwa ndimo, ariko navyo nyine sinobiheba. Bibaye ngombwa ko ndabiheba naho norondera nk'umukoci tuguma tuko turakorana kugira ijwi ritagenda nyene, kuko ijwi burya ni nka kaburyo umuntu agira muri sport, birasaba yuko rero uguma uri kutrava. Ego nta makenga ubufise uti bizotuma abantu benshi bampurumbira ngiye mu biteramo kuko bamenyereye gice se banshatse babaje mu kabare bakambona. Burya ugukunda vy'ukuri ntakureka ngo ni kubera ngo uhurumbirwa n'abantu bose canke ngo akubona umwanya wose yifuza. Ugukunda ndibaza ko aguma ari kuragushigikira, narijya ubwo abazi yuko harimo inyungu birimwo, ahubwo aza no muri karaoke akongera akaza muri ico giteramo. Ivyo nibaza na cane. Hanyuma muri make imyaka umaze uri kuraririmba si mike na hatari myinshi cyane, ivyo umaze kubona si bike. Toshaka utubwire uruganda rw'umuziki w'u Burundi urubona gute gushika muri kano kanya? Bon, ndabiye nkuko wavuze ati umwanya muto yamaze, atuka mu mwanya muto yamaze canke munini ndamaze kubona impinduka, ndamaze ko nihinduka. Aho kera haje se nibaza ko no irimo indirimbo imwe gusa ugasanga ndatahanye Sanganiro Award kibanza ca kabiri nkuko wabivuze. Aho oye vraiment kera ntivyakunda, mugabo urumva ubunye baritonda bakaraba uri ko arakora bakanamushigikira. Uravye ndaje ama concert n'abandi uko nyene, numva ko tuko turatera intambwe naho tutarashika aho twifuza gushika, ariko ko bikose turabishima nyene n'ibindi twiza ko bizoza. Ego ni Meili the kid tubona ari ku muvuduko udasanzwe mu gukora yajaje, siba bandi bavuga ngo baraje bagaca basubira inyuma nkuko mbere benshi mu bigeme bakunda kubikora babaririmbyi kazi. Inguvu Meili yo bazikura hehe zo kugira ngo ashike kuri ivyo byose? Linda bikesha Imana ivyo byose kabisa, ntakyo na kimwe nakora nakisha Imana kandi nshira Imana imbere. Nk'amafise n'abashigikiye ndafise The King Entertainment nagenda bivuga kenshi,
banshigikira mu bikorwa bitandukanye nkabagira n'abafana b'umutima donc abo bose nibo baguma bamotiva batuma tuvuga ati abana ntuzohagarike naho vyogenda gute ibisebuzi ni byinshi turabizi ariko zobandanye ego iyo tuvuze ko ari ku muvuduka udasanzwe uca wibaza ati turiko turashikuza haba namba reka mukanya nkumenyeshe ko yasimbiye mu gihugu cy'u Buganda yikora kuri Wikibenda umwe mu baririmbyi bakomeye cyane mu gico gihugu bakora indirimbo bise Meili ni indirimbo uri kuraraba ugereranije n'izindi ndirimbo z'imbere yawe z'imbere yiyo nako iboneka ko ifise ahantu yageze yirifise ahantu yagutumye Meili agera kumbure nibaza ko harimo no ko gushira hamwe inguvu igihugu hamwe n'ikindi hanyuma kubera iki kwiyumvira guhera kuri Uganda na Wikibenda mu gihe hari ahandi hantu muri bino bihugu mbere twegeranye wari gushobora guhera nibaza ko ari opportunité naronse kandi opportunité iyo ije rimwe ntuyihusha ngo Motivée ngo hari abandi bari gutangurira ko kuno indirimbo ya twakoranye na Wikibenda yaje byaje nanje ntari ndavyiteze byaje nyene nkaho menga ni indoto iyo ndoto rero ndayibamwo hama mbona kuyirealiza byatanguye kuri Instagram aho yagira commentaire avuga ko yakunze indirimbo hama biciye kuri Dumba ariwe yariko arakora challenge arambwa ati uyu muntu n'umwana mwiza ati wona musaba collabo burya niyo nakugora bigenda gutyo The King Entertainment bijamwo indirimbo irabonetse rero sinavuga ngo nariyumviriye ngo hari akure ariko no kuvuga ati n'Imana yabigiyemo bibaye gutyo ariko naho bari kure ntaco ko bituma umuziki wawe na cyane kandi ni muziki w'u Burundi ukashikana hariya kuko nari numvise batazi cyane abartiste b'u Burundi yego nta nari muri gira uronka ubutumire bwa hariya nko mu biteramo bavuge bati ego biramaze gushika kugira ntubushikayo oya biramaze gushika nuko byashitse nanje we ndifise ibindi ndiko ndakora ariko uko biri kose ikindi gihe bizoshoboka let me call you mine man let me call you mine twende hariya badushiremo you already know Buja to Kampala Meili na Wikibenda serving good vibes move your body dance my VIP person excuse me but I got some questions to question you Buja witwa gute aje wanyoni he owokunda bamesate numve ko no bandimo Jendo murundi kasi wemicha myiza nindero yo let me call your mine Gwa mukwano sindotsa ndakureka Njagala be my lover Nicho nifuza mu buzima See let me call you Gwa mukwano you are so mine I wanna tell you Cause gukunda till the end Ndira ngukunde Ndagusavye nkunde ndagukunde indirimbo Motivée nkuko reko ndayivuga ni indirimbo irimwo ubutumwa budasanzwe wasiguye muri make ariko twumva neza ko kuwagerageje gutahura mu muryango Meili barashimishwa canke barashigikiye ibikorwa vyiwe mu gihe tuzi hari abindi bigeme ko wayivuze usanga n'abavyeyi batabinwana mu mazi nanje suko nyene vyashitse biza ariko nyene urabizi mu muryango uko biri kose naho bameze gute baragushigikira byarafashe kubereka ko ivyo urimwe atangorane kandi ubikora bikunze nyene kandi nta n'umuntu yatureka gushigikira impano frère byarafashe umwanya utari muto ariko uko biri kose ubundi shimaho ubu nibo bafana ba mbere ufise wagize uti delo ma vie a changé Meili est déterminée bisigura kutacumva yumve neza ko bisigura yuko kuvubwo naciye mvuga ati abana ego vraiment uburengira ntangure gukorana ishaka ubu je suis déterminé ndashaka gushika kuri cakindi shaka umuhezagiro w'abavyeyi waruhejeje kujako ngo hari ababatera amabuye muga ngura yegeranye ukayagira fondation ni kuvuga ko hariyo nk'ibitutsi par exemple hari abantu bagutuka ati wewe punana kimuzovamwo wazoza rimwe acagenda azoca bamutera inda urumva ibintu byinshi nyene ni umva jewe nabivuze muri sens yo kuvuga ati burantira amabuye kandi nanone burya ngo igiti camwe nico batera amabuye cyane cyo rero umva ayo mabuye ni acaza akankomeza akatuma nguma nize mpagaze ego uratangura uvuga nk'ukumenga
ufise agahinda Eh. ati iyo mvuye il est permis de rêver ego ni kuvuga mu muryango dufate ahondi aho nakuriye par exemple mu muryango iwanje numva nararota ati je ndashaka kuba umustar ndashaka gushika ku impano zanje ndazi developer abantu bananyumvireho mugabo maze kuvyinjiramo donc où je suis là maintenant aho ndi ubu ugasanga biko block horrible de rêve ugasanga none gabasha ndiko njaye nashizemo amafaranga nemfestishije mugabo aho ndi bariko barambloka YouTube cyanje yaragize ikibazo sindamenya ngo vyavuye he gushika no sindatora solution umva bice bigutuma udasona kubona imbere alors que nkiri umwana mutoya cyangwa hari yamuhira navuga ati je vraiment ndumva shaka kuzoba nyene nkashika hari hejuru nka babandi nahora nkurikirana nanje nkazogira abandi bankurikirana nkazosigira nimba araba azosigira baranyumviza je naravuyeho mugabo nkaziga ati nagize ico mara basi mu muziki w'Uburundi ariko wabigera mugasanga ni impambame rero niyo mvuga ati d'où je suis d'où l'on est ndevuze muri en général yaba ku bakobwa abo nyene bumva umenga ni intambame mbiga ati ndiko njaye ugasanga nema ama jalousie bashaka gutera imbere nta rukundo n'ivyo bavuga ni juste nyene kukwereka ugasanga urarenganya basigaye baravuga cyangwa bakavuga ibintu byinshi donc mubonana bakusiga inkore ku maso bakarengana bagasigara bavuga yamuhe hari akantu bavuga ngo haya na tugira akantu ndakavuririmba okay haya everything I do I light it up on fire blessed everybody I get to inspire I can never disappoint you I'm loyal music and fashion I said about higher yes I tusigurire aho rero nariko ndavuga burya umuntu atiyemeye nta umwemera aho nariko ndavuga ati jewe nzi uko biri kose nzo kwa mangenda haya kubera ko ibintu byose nkora ni kwakisha umuriro donc harayimwe kuyemera cyane gose kugira ngo na wa wundi yavuye yahora gutera amaye canke yahora kuvuga nabi acagira ubwo ati wundi wa munariyemera nabi umutima we nturika yego kuvuga ati yo wiyemeye burya nka kujya muri video wana ndiko ndagira ama box nta muntu umwe nigeze mubona ndiko ndagwana nizo ntambara nyene bwati ego ndabereka ko jewe ndi motive everything I do I light it up on fire nuvuga ati ibintu byose nkora ndavyitondera nkabona ati n'umuriro naza kandi nkashimira nabajya bose bantahura ari bafana blessed everybody imana ibahezagire abo bose ni inspira urumva ndababwira ati ko je sishaka kubahemukira ngo ndabahereza ikintu kitameze neza kubera iki jewe ndi wijambo am loyal ndi motive bisigura mu kirundi ko ndi motive nyene urumva mfise ishaka ndi nishaka ndafise niyo shaka kugera ego yes ndi motive wowe uri motive haguruka tugenda twiki Dès Meili déterminée, ma vie, il ne veut que mettre fin à ma vie, il ne veut rien entendre de ma vie, mais c'est Dieu qui prend soin de ma vie, donc je fais tout ce que je fais de ma vie, je suis motivée, je suis motivée, I keep going higher, je suis motivée, je suis motivée, higher than higher, je suis motivée, je suis motivée, so higher, je suis motivée, je suis motivée. I'm the king, you can block me. Ndogorora ivyanje nkavyugara. Ico gukora cyose you can never be me. Nagase kubw'amavuta ya ruhira. Abasi baratera amabuye bantera ndayegeranya nkayagira fondas. Uya ndashigikiwe ntunyitege gutemba. Aho gutemba nduza amababa nkaguruka. Higher, everything I do I light it up on fire. Blessed everybody I get to inspire. I can never disappoint you. I'm loyal. Music and fashion I said about higher. Higher, higher, higher. On m'a fier de toi. Dès lors, ma vie a changé. Higher. Dès lors, Meili déterminée. Je suis motivée, je suis motivée. Je suis motivée, je suis motivée. Je suis motivée, je suis motivée. Je suis motivée. Everything I do, I light it up on fire. Blessed everybody I get to inspire. I can never disappoint you, I'm loyal. Music and fashion, I said about higher. Everything I do, I light it up on fire. Blessed everybody I get to inspire. I can never disappoint you, I'm loyal. Music and fashion, I said about higher. Parce que you need to ride. Some Kawasaki, you better hit a line. A pity comes once in a lifetime. Better be eyes on the little side. Love is a parce que you need to ride.
we suck, you better hit a line. A pity comes once in a lifetime, better be eyes on loose side. kabisa cheza Byaryoshe Ego cyane gose merci beaucoup uri motive kuko turi gose motive rayone Ebana, iyo bari kutubona byahatari. rero tutahagurutse turatamba akantuhereza ko life is like a Life. bicycle need to ride ni bon, ibintu nk'ibyo. life is a bicycle ubuzima ni nk'ikinga bisaba kuguma uri kuranyonga Okay. kandi umwanya waje muri cercle ni kuvuga ati urana ko ni saha iri muri ntuze mu muzingi umuzingi ni kuvuga rero ugomba gukubita nyene kugira ngo ebana ushobora gukubita ati biragoye kugira ngo utumbereze ari Kabisa. ntuze yego amba you better hit the line time can we suck you better hit the line better be eyes ni kuvuga ni kuba amaso kugira ngo bitagucanga nyene yego ni indirimbo iri nk'ubutumwa budasanzwe nibaza ko bashoboye gutahura ibitari bike nibaza kandi ko basigaye baciye baba motive ku rugero Cane, nize ko motive rudasanzwe cane. ku rugero rudasanzwe Meili uri kurakora cyane mbere n'iterambere ryawe muri rusangi na The Key Entertainment riragaragara muraheruka kugurura label yo gufasha abandi baririmbyi Ego. kugira ngo baze kugira enregistrement y'imiziki unibaza ko mwatanguranye n'abaririmbyi bangana gute canke ntimuratangura kuhokirita ama condition canke ibisabwa kugira ngo mushore kurokirita umuririmbyi nibihe abo banira nituratangura burya bavuga ngo bitangurira muhira nyene The King Entertainment n'umuryango w'iwanje nashatse ko dutangurira iwanje hama n'abandi bazogenda baravukiramo burya ngo ntushobora kuja gufasha abandi nawe utagira ico bifashije ahanini umva biranditswe biraho ni ibintu bizogenda biraja mu ngiro buke kandi nibaza yuko ne twatangura kwafita muzobibona tuzokwesha ama audition mubibone yego no kuvuga ko ndi Motivée yasohokeye muri The Key Entertainment yego iyi vibe twumva iyi qualité de production ni indani nyene ndani bagenzi nibanyarutse bugurura imiryango nabi inyuma namwe mugende kwa registra turabonye kandi na The Key House yego The Key House ni kinyi mu vyerekana ko umuririmbyi ariko arakora agatera imbere iterambere ryiwe rigarukana rikafasha n'abandi batari bake The Key House bar bumve ko ari iki mbega biri hehe akaryo nakawe gandi bamenye yo batumbera hanyuma bavuga ati twiteze imbere wa muririmbyi wacu nawe araduha uburyohe tukaryohega The Key House bar ni restaurant bar nuguruye yiwacu yiwanyu The Key House bivuye muri ivyo nyene byose aho uburyo bwanje nkura mu muziki navyo atereka ndabushire ngaha kugira ngo bya bindi bavuga ngo ndateba kubahereza igikorwa gishasha ze ndaronka akaryo byo byose nkabigira nizira yuko muzoza mukanshigikira na cyane ehego ni restaurant imeze neza ni restaurant dufise bar byose itumbereye ngahanyu mu Kabondo kuri Avenue du Large juste munsi y'ama escalier ndibaza ko iyo pave y'ama escalier benshi barayizi ikabikurikirana n'akabarabara ka Bahamas nibaza ko igicapo ca The Key House ucukibona na hantu hafi barabara cyane kuko bimeze neza twatuguriye kuva kwa mbere gushika kwa Mungu hama amasaha ayari yose nituratangura neza kuvuga ngo mu gatondo ariko pour le moment turacari de 15h gushika mu ijoro amasaha umukiriya wanyuma giyeko ego ni karibu cyane ivyo mu bifuza byose babihari ubu je none akaba yifuza no kubuca abona Meili basi amubona ego ni hombandi imisi yose ahubwo ni nakaka ryo nyene kuvuga ati nimba ari umufana yifuza kuzobona Meili un jour mugabo bikamugora jewe ni hombandi umwanya wose ma service yose Meili turavye n'amasanamu yawe ko tubona ari ibintu VIP bwo kabare koko si VIP ba umuntu muto utavuga ati wapi kwera aho ni haba boss jewe sindimo ibiciro nibivuna ibiciro kandi ni vya bindi uvuga ati kujya woshigikiye umuziki wanje ni nkuko nawe woza kugashigikira muri ako kabare nyine kiwanje rero ahanini woza kugira ngo uharabe wongere nahashike ubone nimba ibyo biciro birenze ni woza kujisha sino akabare kameze neza c'est pas VIP cyane cyane gose ariko nyene ndasiko uhashitse to kiri kungo na shisha yo shisha udafise mojo uteremusha narabonye barafise na shisha bakuzi ba shisha turabigira rimwe nuko turashaka kumenya projet cyanye ibigambi yawe yo muri kazoza nka Meili ego twavuze byinshi ku kivi amukabo ndazi hari yindi migambo uvuga uti sindayishira mu ngiro uriko urakora gute kugira ngo
uburundi bubandanye butera imbere mu muziki uhereye ku bikorwa byawe n'ivyo vy'imigambi yakazoza je nawe ko ndi motive umuntu ari motive rero ni kumutinya canke mukamushigikira ni kimwe muri ibi rero imigambi yakazoza je sinkunze kuvuga ahubwo ndakora ni kuvuga ivyo amajambo make ibikorwa byinshi ego urumva ni nkuko ntavuze ivyo bya ba canke ntavuze ivyo bya ntuze ariko bagiye babibona nyene ni kuvuga genda umuntu mbashaka gukora abantu akabaro bavuga ati uwo wakoze ibi nibi sino kubabwira ko tsanga nibikunze ni handa cyo ati Meili arabesha ariko iryo shusho atari ryo nshaka kwambara mu mwanya yego ariko bikorwa ni byinshi mu gikoni harahari sinicaye ngo ndiko ndakora ndumukozi wanyu uraziko ndabubahiriza cyane gose kandi nanje ndinga kugira name ndiko ndabaryohera ku bwawe dutadusozera uruhara mu iterambere ry'umuziki wacu ubwo bugwa bande hanini bakabigenza gute ubwo bugwa twese duhereye kuri hejuru gushika kuri hasi nivuga kuri wa wundi wo hejuru turavuga abavyeyi bacu turavuga abakuru bacu turavuga abadutwara gushika muri babandi batanga ibiteramo gushika kuri ama bank akomeye canke babandi borganize ibiteramo bariko baratumira abo hanze natwe duhari kandi dukorana ishaka dushiramwo umutahe mwinshi twizera kuzogaruka ariko bikarangira bahaye ibiteramo abandi alors que natwe turabana b'igihugu turi ngaho turindire tuko turishwa n'inzara je nibaza yuko akama hari hanini ivyo nibo byoraba na wa mufana usanga ariko yumviriza indirimbo zo hanze natwe dukoranisha kugira ngo tuhandanye twose turabaha vibe twishaka yuko ivyo bintu byomera nk'ibihinduka mu mwaka bigaherana no mu mwaka tugatangura umwaka turi motive dukunda ivy'iwacu gushigikirana umuziki w'Uburundi kubahwa kuko niho niryo terambere niho dizova en fait twese biraturaba donc bavuga bati gutumira abo hanze bica bituma habaho n'ama opportunity yo gushora gukorana amakorabo n'abaririmbyi b'abarundi ubwo si icitwatsa oya yo si ko bovuga kuko babanza kwanza kushigikira bavuga no ifo kubanza gukubura imunzi wanyu mbere yo kuja gukura hanze kuko ujya aya niyabona dushigikiwe cyane ahubwo ni wazoza kuturondera sito tuzoza kumurondera effectivement mu gusozera ico shora kubwira bariko baratwumviriza muri rusangi haba kubijanye n'umuziki w'Uburundi muri rusangi canke kubijanye n'ibikorwa vyawe nka Meili akanya nakawe bon cyambere ndabashimire kwanza kubona bafashe umwanya baranyumviriza ndabipfuriza Noel nziza n'umwaka mushasha mwiza zubabereye umwaka w'amata n'ubuki baronka ivyo bifuze byose